Ku mutumba BUYE Komine Mwumba intara ya NGOZI kuri wa kane Igenekerezo rya 13 Ruheshi umwaka wa 2024 ishengero Methodiste Libre mu Burundi ryaratunganije inama kaminuza igira gatandatu ihuje abajene nama 53 b'iryo shengero baje bava mu mpande zine z'u Burundi. Iyo nama ikaba yuguriye ku mugaragaro itewe iteka na musitanteri wa Komine Mwumba Jeremy Manariyo. Bishop Deogratias Shimimana yarayongeye gutogwa n'iryo shengero ngo arirongore mu myaka 5 iri imbere. Aratubwira incamake y'ivyaranze iyo nama muri rusange. Inama kaminuza y'ishengero Methodiste Libre ikorana igihe cyose uko imyaka 5 iheze. Intumbere y'ibikorwa vy'iyo nama kaminuza mu gusuzuma ibikorwa vyakozwe mu myaka 5 iheze, hanyuma no kwihintumbero y'ibikorwa bigiye kurangurwa mu myaka 5 ikurikira. Nico rero cyari kidukoranije, ariko kandi iyo nama yikoranye itora n'abarongozi b'ishengero. Twategerezwa kurangiriza ku gisabisho. Ico gisabisho kiba gifise intumbero nkuru yo gushimira Imana ko yabanye natwe muri ino nama no gushimira Imana yadufashije gutunganya neza ibikorwa, ariko kandi tugasengera n'abakozi batowe kugira ngo Imana izibafashe kurangura ibikorwa yabahamagariye neza. Bishop Deogratias Shimimana araca ku mayange ku mwimbu baronse mu myaka 5 irangiye ndetse n'imigambi ya kazoza bagiye gushira mu ngiro mu ishengero Methodiste Libre mu Burundi. Turashima Imana cyane ko icyo gikorwa twashoboye kugikora neza muri imyaka 5 iheze, kuko twaravuze ubutumwa kandi dukoze ibitigiri tugaharura, twasanze ko ishengero ryashoboye gukura ku bice bishika 62 n'ibice 75 kwijana. Muri no myaka 5 ivyo bakwiye kutwitega ko nuko tugiye gutunganya neza ibikorwa nk'uko twabishikirije mu mugambi ndongora bikorwa uzomara imyaka 10, harimo ibice by'imyaka 5 ko ivyo twabasezeraniye tuzobibikora, ariko kandi dufatanije nabo, kuko si twebwe twenyene tubikora. Iyo dutunganije ibikorwa nibo dusha dusaba kugira ngo babikore. Muri iyo myaka 5 iheze bakoze ibikorwa bikomeye cyane, kuko nibo batanze amafaranga twashoboye gukoresha kugira ngo dushobore gukora ivyo bikorwa neza. No muri iki gihe rero nico tubiteze ko, ariko twebwe natwe tukabasezeranira ko ibikorwa vy'ivuga butumwa ubwa mbere tuzobitunganya neza, hanyuma tukabishira mu ngiro. Ibikorwa vy'indero rukristo tuzobitunganya neza tukabishira mu ngiro. Ibikorwa byo kuzana iterambere mu banyeshengero, haba mu bijanye n'inyigisho, haba mu bijanye n'indero, haba mu bijanye n'amagara y'abantu, tuzobitunganya neza tukabishira mu ngiro. Ariko cyane cyane hari n'igisata gishasha kigiye gukora kugira ngo gitunganye inama z'umwaka nshashe zitandatu, navyo harimo ibikorwa bazoshira mu ngiro muri imyaka 5. Bishop Samuel Kayinamura asanzwe arongoye inama y'isi yose y'ishengero Methodiste Libre yari yaje guhagarikira ibikorwa by'iyo nama, aratuyagira uko yabonye ibikorwa nico yiteze ku ndongo zishaje. Muri iyi nama y'ikirenga, inama ya kaminuza y'itoro Methodiste Libre mu Burundi, twaje gukurikirana inama yagenze neza cyane ku rwego rwo hejuru. Amategeko yose arubahirizwa, igenda mu mutekano no mu mutuzo, kandi twishimiye cyane ibikorwa itorero Methodiste Libre mu Burundi rimaze kugeraho n'iryo iteganya kuzageraho mu gihe kiri imbere. Twaranezerewe cyane, inama yagenze neza mu buryo buhuje n'amategeko. Ikindi rero nuko twahagarariye ko amatora, kandi amatora agenda neza. Hongera gutorwa umwepiskopi Deogratias Shimimana, yongewe manda y'imyaka 5 iri imbere, kandi abantu bamutoye neza bamwishimiye amajwi 100%. Iyo nama ikaba yarangiye kuri uw'Imana Igenekerezo rya 16 Ruheshi, irangijwe n'amasengesho yo gushira mu biganza by'uhoraho indongo zizizewe n'iryo shengero ngo zirirongore mu myaka 5 iri imbere, aribo Bishop Deogratias Shimimana umwepiskopi mukuru w'ishengero, akaba n'uriserukira imbere y'amategeko Reverend Bimenyimana Evariste umunyamabanga shingwa bikorwa, Reverend Dukore Raoul icariho c'uriserukira imbere y'amategeko, ndetse n'umufasoni Imana ariyo Marie Ange yatorewe kuba umuyobozi w'ubutunzi muri iryo shengero. Uwiteka Mana ishobora byose, kubw'umwana wawe Yesu Kristo washyize mu itorero ryawe intumwa, abahanuzi, ababwiriza butumwa bwiza, abungire n'abigishwa, kandi ubahakurinda no kugaburira umukumbi wawe. Suka amavuta yera
ku muyobozi w'itorero ryawe Bishop Deogracias Nshimiyimana. Tworangiza tubamenyesha ko iyo nama kaminuza yari yatewe iteka n'umwepiskopi w'ishengero Methodiste Libre muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, Bishop Venance Uwuhusha Lubunga, ndetse na Bishop Hawkins Mugoye asanzwe arongoye iryo shengero mu gihugu ca Kenya, aho yari yaherekejwe n'umufasoni Nedi Mundiana Njowe asanzwe ari umuhuza bikorwa w'akarere mu ishiramwe ICCM ifasha abana b'abarongozi mu ishengero Methodiste Libre.